Bakunzi ibimbonesha kure y'ivyiza vy'Uburundi turabahaye ikaze muri kino kiganiro c'amagara y'abantu. Uno munsi twashimye ko twoganira ku bijanye na kansere. Ingwara ya kanseri rero ni ingwara imwe mu ngwara nyinshi zibangamiye abantu kw'isi yose. Mu biharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS, riravuga yuko ku mwaka abantu barenga gato imiliyoni 19 bagwaye iyo ngwara. Muri abo imiliyoni 10 barahasiga ubuzima, mbere abenshi bakaba bari muri vya bihugu bikiri mu nzira y'amajambere. None mu Burundi vyoba vyifashe gute? Muri iryo shirahamwe nyene mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS baravuga ko mu bihumbi 2020 mu Burundi habonetse abantu bagera ku bihumbi 7,929 bagwaye iyo ngwara. Naho iyo ngwara isigaye ipimwa ikongera ikavugwa mu Burundi nyene, abantu benshi ntibaramenya ico iyo ngwara ivako, ingene itera, naho bashobora kwitura. Muri ako karyo imbonesha kure yanyu yegereye abaganga babinonosoye bakorera ku bitaro vyitiriwe Tanganyika, turababaza ibibazo bitandukanye. None iyo ndwara iva kuki? Iterwa n'iki? Bigenda gute? Ingwara ya kansere mu bisanzwe novuga gute ni ingwara gushika ubu ubuhinga buterekana neza ikintu kiyitera. Muvuze yiterwa n'iki, umuntu abashatse kuvuga nti ikintu no nyamukuru no kwirinda cantokora kugira singware kansere co bari kiye. Mugabo muri rusangi nta kintu nyamukuru gihari gitera ingwara ya kanseri, kubera ko ubuhinga bwerekanye yuko ingwara ya kanseri iva ku kuntu umubiri wubatse. Ingwara ya kanseri iva ku kuntu umubiri wubatse, niwo uyo urimo urakura, murabona yuko umubiri ngene umuntu ava mu kantu gatonya, ngerageje kubibasigurira. Nukuvuga ko turavye iyo umuntu ava arakura akagenda arakura, hariko rero uko kuntu umuntu akura amaserire agenda arigwiza. Novuga ko iserire yigwiza ikavyara igatanga utundi duserire. Muri uko kuntu rero hari ukuntu utwo duserire tugenda turavuka, hari igihe tugira novuga gute duhura n'impanuka. Duhuye n'impanuka, iyo serire yahuye n'impanuka, mu bisanzwe kenshi uko umubiri wubatse iyo serire iravugwa n'umubiri nyene. Urumva ico twita reparation. Mu gihe rero bishitse iyo serire yahuye n'impanuka ntivugwe canke ntikosogwe, ikabandanya yigwiza ikivyara nayo ayandi maserire ayakomoka ko agwaye. Aho rero niho bavuga gute inyanduruko nyamukuru ya kanseri. Ukuvuga ko turose agaserire kamwe kagwaye kazovyara utundi duserire tubiri tugwaye, utwo tubiri twongere tuvyare, utwo tundi twongere tuvyare. Kandi rero iyo serire imaze kuba iya kanseri, imwe ya mbere yavuka n'izikurikira ntizipfa, zigumaho turadufatiye ku zindi, izitagwaye zozo zirafise umwanya zibaho. Ukuvuga ko ico twita demi-vie y'amantuzenya y'amaserire, aravuka akakura hanyuma agakora ico ategerezwa gukora, mugabo ku mwanya kanaka arapfa, amaserire agasubirizwa n'ayandi. Mu gihe habaye rero ingwara ya kanseri, izo serire za utwo tunyengingo tugize umubiri twamaze gukomereka, tutavuwe n'umubiri nyene, ca tuguma dukura tuvyarira ku tundi, ukazosanga rero uko umwanya uheze habaye ikivyimba kiboneka. Ni naho rero tuvuga yuko habaye intuzenya iyo ngwara ya kanseri. Ico kivyimba rero naho ngarutse kandi nyuma, ibivyimba vyose si kanseri. Hari ibivyimba bisanzwe twita amatumere benigne, n'ibindi bivyimba rero iyo tubipimye dusanga ari vya kanseri, arizo twita amatumere maligne. Izo rero babibonera hehe? Baragenda baragafata utwo duserire bakadutwara muri laboratoire, hari ibipimo tugira, hama rero barimo barabiraba bakabona yuko izo serire ingene zitwara ari zamaze kuba utunyengingo twerekana ingwara ya kanseri. Ni naho tubifatira. Ngarutse ku kibazo mwambajije muti iyo ngwara biterwa n'iki? Gushika ubu rero uko kuntu umubiri ushobora kugira novuga gute gukomereka canke kwitwara nabi, ukagira ingorane z'ingene wategerezwa gukora, biva ku bintu vyinshi.
ivyo bintu vyinshi rero sivyo twotwita ko bibitera ahubwo ico twita inkorerezi sivyo kiba cabitera. Dufate nk'ubu ugasanga hariho nk'itabi, nk'abantu banywa itabi bagaca bagira nk'amakanseri yo mu mahaha, abantu banywa inzoga ugasanga bagize amakanseri yo ngaha mu muhogo, hariho amavirisi amwamwe na cane ku makanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko, hariho ikunda gose ku bice birenga 80% iyo twita human papillomavirus mu gifaransa. Iyo rero iza ari inkorerezi ikaza kugira ngo ifashe twa tunyengingo twita ADN dukomereke hama ntidusubire kuba repare. Uko rero umubiri uguma uri kuri ivyo bintu, kuri ayo ma facteur de risque, niko umubiri ushobora kuba expose. Dushimire muganga kuri uwo muco atanze. None iyo ngwara yoba ikarira bande? Novuga gute muri rusangi, mpereye ku kibazo ca mbere, kanseri yo kwibonekeje cane ku bantu bamwe baraduga mu myaka, kubera ko uko umuntu aduga mu myaka niko umubiri ugenda uragabanya ubushobozi bwo kwitabara, hanyuma twatunyengingo tugize umubiri tugashobora kugira gute gukomereka, hama umubiri ntushobore kutuvura ngo mu mwanya wabigenewe. Mu bisanzwe kanseri yategerezwa kwibonekeza ku bantu bakuze, donc barimo baragira mu myaka. Mugabo rero ubu kubera ko dufatiye kwihindagurika ry'ibihe, abantu turakunda donc baragira izo ngwara ku myaka ikiri mito, na cane kuri iyo myaka ikiri mito no bifatira ku ngwara ku ngwara za kanseri zihererekanywa mu miryango, kubera arizo duhererekanya mu miryango n'izindi zizana. Izo rero zihererekanywa mu miryango n'amakanseri akunda kwibonekeza mu rugero rw'imyaka rukiri rutoya. Hariho rero n'izindi z'abana, ugasanga umwana w'imyaka 2 arafise kanseri, yaba kanseri yo mu maraso, yaba kanseri. Hariho ukuntu rero nk'iyo kanseri dukunda kubonekeza ku bana, twobifatira ku kuntu urabona umubiri umuntu atangura kubaho kuva gisamwa niho umuntu atangura kwitwa umuntu. Harya rero naho mu nda y'umunda umwana akiri mu nda arashobora guhura n'ibibazo bidasanzwe, ugasanga twatunyengingo tuzomutuma abaho natwo turakomerekeye indani mu nda y'umumama wiwe, gutyo ukazosanga aravutse, hanyuma ingwara igaca yibonekeza mu myaka ya hafi y'ubu akiri umwana. Ivyo vyose birashoboka, mugabo kiragoye gose kumenya cavuye kuki, kubera ko ubuhinga turimo turakoresha ngaha mu Burundi ntibushobora kutwereka neza ngo iyi ngwara ya kanseri yatanguye ryari cyangwa yavuye kuri iki. Ahandi barashobora kubiraba bakoresheje ibindi bipimo bikomeye, bakavuga bati iki kintu nyamba ari ingwara y'uruhererekane mu muryango, dupime turabe yuko utunyengingo tuva ku bavyeyi no ku bana babo ko ari isano rihari, hama bakamenya iyo vyaje biva. Ingwara ya kanseri ni ingwara iteye ikibazo ku isi yose, kubera ko sinzi ko mwabona ibiharuro, baravuga yuko hafi 2,000,000 ku isi yose z'amakanseri mashasha atorwa ku isi yose. Hama kandi rero bumva gute, iyo ngwara ya kanseri irakarira cyane gose ibi bihugu biri mu nzira y'amajambere, kubera abandi bazibona zikiri zito, zikiri hafi, bagashobora no kuzivura. Baravuga yuko kandi abantu benshi barahitanwa gose n'ingwara za kanseri ufatiye ku zindi ngwara, izi ngwara z'umutima, izi ngwara za diabete. Kanseri iri mu bituma byinshi, donc igihugu isi ibura abantu benshi, donc hafi 10,000,000 z'abantu bapfa kubera kanseri ku mwaka. Hanyuma nsimbije mwari mumbajije muti vyoba biva ku mpuzenya, ibiharuro vyoba vyifashe gute? Kanseri irikiragwira itera igwira kubera ko abantu murabona yuko barimo barameliora ico twita espérance de vie. Hari abantu ubu dufate nko mu Burundi, urabona yuko ukuntu abantu barimo barabaho, barimo baratera baje imbere, urabona ko dufise na vision y'igihugu mu 2040 tuzoba turi igihugu cifashe, hanyuma mu 2060 tuzoba turi igihugu giteye imbere. Muri ivyo rero hari ingwara zimwe uko igihugu kigenda gitera imbere, n'abakibamwe bagenda barisununura mu vyerekeye amagara yabo.
aho rero muri bya bindi nahera ku bwa mbere mvuga yuko kanseri ijana n'imyaka n'abantu usanga barimo barakura basaza, turonka abamama abapapa bageze ku myaka 70 80 90. Muri ico gihe rero kubera ko umubiri wabo uba uriko utera usaza, ucuba nova gute uragera ahantu ubangamirwa cyane gose n'ingwara za kanseri. Ari naco gituma rero uko kuntu ibihugu bitera bije imbere ni nako izo ngwara za kanseri zigenda ziragwira. Hanyuma rero ugaca ubona uti kandi impuzenya izindi ngwara zijanye n'uku bagute dukurya nabi zigenda ziragabanuka kuko igihugu kigenda kiratera imbere. Hanyuma gutera imbere kw'igihugu kuzana amajambere azanana n'ibindi bintu, ugasanga ukuntu tubayeho l'environnement yagira hindagurika, ivyo bintu byose biterateranije bituma wa mubiri w'umuntu ugenda urahura n'ibibazo, ari naho uca usanga gatonya kubera ko hari ibintu tutararonka tutaragerageza gushira mu ngiro. Mu bisanzwe aho bamaze gutera imbere mu buvuzi bwa kanseri hari ico twita registre de cancer. No kuvuga ko amakanseri yose yoba hari mu gihugu akandikwa agatangwa aho donc mu bubiko bw'amadone, donc aho bijejwe kugira ngo tumenye incidence imeze gute, kanseri yifashe gute ku myaka iyi ivyo rero ntavyo turashikako. Urumva turacirondera nko nga muri Tanganyika hospital turabikora, twaratanguye mugabo urumva turacari ku rugero rw'imyaka 3 ntituragera ahantu twovuga tuti muri rusange zifashe nk'uko. Ni naco gituma rero uca usanga uko kuntu amakanseri yose arimwo aravugwa mu gihugu, umwe wese usanga arimwo aragira utuntu twiwe, bituma tutabona ibiharuro nyezina tugeze ko muri kanseri. Mugabo turavye abatwitura amakanseri ni menshi cane, turavye abo turonka ku munsi. Hanyuma novuga ko mu myaka nk'itanu iheze hari ibice birenga 18% baragiye kwitura amakomisiyo medicale kugira ngo baze kuronka ubufasha bwa ntuzenya bwo kuvurwa amakanseri mu bindi bihugu. Murabona yuko ico gitigiri ni kinini gose, musanzwe mubona n'ingene uburyo bwo kuja kwivuza hanze bugoye n'amikoro make y'abarundi, ni ikintu kinini gose cerekana yuko ingwara za kanseri zigoye. Hanyuma hariho ibiharuro bitangwa n'ubushakashatsi bwagizwe kw'isi yose ntuzanya n'ikigo mpuzamakungu OMS, kiratwereka cane gose yuko ibiharuro biteye ubwoba, na cane ku ngwara nova gute nka zibiri za mbere zifata abakenyezi. Hariho urabona nkaho turafise hari mu mwaka w'ibihumbi 2020 ivyo biharuro niho vyatangwa. Murabona nka ubwa mbere kanseri y'ugwinjiro rw'igitereko, hari abantu mu Burundi n'amadone n'ibiharuro vyerekana amakanseri yatowe mu Burundi, mugabo hakoreshejwe si novuga gute ayandi maregistre atarayo maregistre bakoze mu Burundi. Umuntu agiye kubira baca avuga ati nabo bantu bose barabonetse, ni namadone dusanga yara muri ntuzanye mu kigo mpuzamakungu ca OMS, naco twaba tuzi yuko arico kijejwe amagara y'abantu kw'isi yose, tuhava tuvuga ko ari ivyo nahata tutovyemeza cyangwa tubibeshutse. Urona rero duce dufatira urana ko hariho ubwa mbere kanseri y'ugwinjiro rw'igitereko, hariho kanseri y'ibere, hariho kanseri ya prostate, hariho niyo kanseri rero ifatiye cyane gose ku ntuzenya yo sarcome de Kaposi, iririye cyane gose irafatanye n'umugera wa sida. Iyo umuntu afise uwo mugera hari ukundi kuntu usanga umubiri we wabaye babagute ingufu zo kwigwanira zagwa, iyo kanseri gaciboneka. Hariho n'izo kanseri zifatira ngaha mu muhogo nazo nyene ziragwiriye. Hanyuma muri rusange urumva ko hari izindi ngwara za kanseri batiriwe bara detail, donc baravuga imwe nazo nyene ari nyinshi cyane zigera ku hafi ku 4,000. Hanyuma rero twerekanye muri rusange baratweretse yuko muri uwo mwaka w'2020 hafi 8,000 by'amakanseri zatowe mu Burundi. Nibiharuro byinshi cyane. Hanyuma igiteye ubwoba muri ivyo vyose nuko abantu 5,701 batubwira ko bapfuye. Urumva ko ari ibintu
biteye ubwoba cyane gose. Ivyo n'ibiharuro dukura muri ico kigo mpuzamakungu ca OMS kuvyerekeye kanseri ngaha mu Burundi. Ego hanyuma muri ntuzenya navuga gute dusimbije gatonya ku madone twokwita yo mu buzima nyene bwa nyabwo les vraies vies. Ntuzenya amakanseri dufise ngaha muri Tanganyika Hospital kuva tugitangura kwakira abarwayi ba kanseri. Murabona yuko kanseri y'ibere n'izu bwa mbere, abana kanseri y'ibere n'izu bwa mbere ku bice bishika 22%. Hanyuma abagabo baca bakurikira muri kanseri ya prostate, hanyuma haca hakurikira muri rusange nanditse CHC ni kanseri y'igitigu ariyo bita ntuzenya carcinome hepatocellulaire. Uko niko zigenda zirakurikira n'ahamaga kurira kanseri ya ntuzenya ya intestin ya colon. Hanyuma kanseri de col de l'utérus, urabona kanseri ya mapumo, hama na kanseri de l'estomac. Hama rero ubwanyuma ni za kanseri zose zifatira ngaha muri ibihimba by'ihemero twita kanseri ORL. Muri rusange rero novuga yuko ibitigiri nyezina by'amakanseri yo mu Burundi turacari inyuma kubera ko cya gitabo nababwira donc ni c'est registre de cancer kitarabaho. Nibaza ko mu misi iza bazohava bakagira ntuzenya umugambi w'igihugu wo gushiraho ico gitabo ca registre de cancer, kandi n'amatwa nsumira igihugu kimwe kiragira ingufu zikomeye gose kugira ngo bashireho centre national y'ukuvura ingwara za kanseri. Nibaza mu ntara ya Gitega, nibaza yuko imigambi igeze kure bariko barabikora. Igihugu naco nyene kirifuza yuko abene co bosahirizwa muri ayo magara, na cyane muri izi ngwara za kanseri zisanzwe zigoye no kuvura. RTBB ni byiza by'Uburundi bwiza. Aha niho tumanjije kurangiriza igice ca mbere c'ikino kiganiro twagiranye n'abaganga bo muri ivyo bitaro vyitiriwe Tanganyika. Mu gice ca kabiri tuzobabwira ivyerekeye ukuntu twokwigira iyo ngwara n'ibiriko birakogwa n'ivyo bitaro canke n'abaganga mu Burundi kugira ngo bafashe abene gihugu kugira ngo bavugwe canke icokogwa kugira ngo abene gihugu boroherwe kuvugwa. Inyishu kuri ivyo bibazo tukazogaruka kuyirondera ngaha kuri aba baganga bo kuri bitaro Tanganyika, hanyuma tubibashikirize kugira ngo umwe wese abone ico yoshobora gukora kugira ngo yikingire canke abone aho ashobora kwitura. Turangize rero tubashimira kukuntu mwadukurikiranye, kukuntu mushoboye kumviriza. Ari ikibazo mufise murashobora gutelefona kuri izi nimero mubona aha hepfo canke mukandika muri commentaire, kandi tubasabe kugira subscribe canke kuyabonesha canke gukurikirana imbonesha kure yanyu kugira ngo muzoze murimenyera kundwi kugira ngo mumenye ibijanye n'iki kiganiro c'amagara y'abantu naho ubutaha. Radio